baraje kumuresha baramuburiwa bakagenda kuresha bakakubura kuri birthday yawe bwana bangahe bari hanze bamubwira ko bakunda cewe ego nta mu diaspora mfisha ahubwo ndonderera nawe mfise ariko rero ujya mugane bavuga ngo umuryango umwe agatukisha umuryango je nibaza ko yitukisha bro kuko twese nitumeze nkawe tumeze nk'ujya yabikoze nasanze radio n'ibitumingi aye bampamagara ingo ngaha What's up my people, nizere ko mumeze neza bakunzi ba Black TV. Ndakura mu kijo utari umukunzi wa Black TV nawe uri kuraraba kino kiganiro, ndakura mu kijo aho uhereye hose, uri mu mahanga, uri mu gihugu cacu, nkeka nuri ku mazi kuko ahantu hose turashoboye kuhaja. So ndakura mu kije neza, nizere ko wavyutse amahoro, umerewe bien, nyimba ugwaye ndasaba gusabe kumanukire muri semaine ya Pâques. Sinzi kuri mu catholique cyangwa mukizwa menaho ni nyimba musulman ndasaba gukunda bimenye. So nyimba utaragira subscribe no kugira yuko igira hama ma commentaire nkabasaba yuko mwoyagira mwaravye ikiganiro cyose ubwira muduhe iciyumviro cyanyu kandi mukimare basha mari ikiganiro wayi mudashaka kukimara mubona tubazanira ivyuki abana batwenga neza abana iwabo nkeka boga n'amata nuko benshi bakunze kubivuga boga amata bakisiga breva ntihenze naho bazi bibaza yuko amata ava ku kinga mugasinzi umugani wo bawukuye. So nyimba utaragira subscribe no gusaba ko ikora commentaire ni Dorsi kuri micro mbona ariko itwi ryanje nawe ntiri guhungisha. So reka twakire umushitsi wacu atwibwire umukobwa mwiza naturel guhera hasi ushika hasi yambaye ama black kugira yarabize karo kaje muri Black TV ndabize karibu. Merci beaucoup. Allez nurakomeye umeze bon nawe eko wacenda komeye amakuru yawe ni meza vraiment ndishima uriko ni nenda bakompo hewe duhevye umuntu aduhebeye nyine ku mutima merci beaucoup. Bana kuri beach kwe ntivuruga ni kabutura mupira mu beach. En fait ni retrouva ngana ho mbangiye muri quartier yindi. Umani baza ko ndi kuri beach sha. Uriba turi kwera umuyaga ni bose ni kwitoka. Gato niko raje na tera kazanye n'ahandi ho. Arashushe. Oya ni denate ndakabazaniye basi. Tanganye kwibona gute. Ni bon vraiment. Hararyoshye none urazi ko weekend mwese ariyo mugurukira urabizi mubeshije hazagera nibukiri wayi ndabazi ko no karibu twebwe duse plage mu rugo uravyumva padeza yo kubarwa muri gare namwe murahora mutwabwa rimwe oya twe ni twatwawe oya parti wanishikirwa twe nzi wose twabatse mu bwato ni twatwawe Uradu niyubatse inuta yanyu natwe turamushaka umeze niyo uzonyandikire tu ntabuzome kwandikiraho nzokoma nkwandikisho citege ngoma wirira kawaida bro nicyo gituma uvyibushe ntegerezwa kandi ni byiza ko umuntu iyo yafunguye bimushika guys murabona ko ni umwana aberewe rabinzaraho nyene dose nutunukanye utunika kubera agomba mvuge ko wonze ndi mu miss we ntujya nakwihakana urakoze natwe aba nitwa wa miss wayi oya miss mama Lenk no harabari de miss Ronde barahari rero ntutuduge ko gose kandi twe twariye bi nangira ndabibutse akarwe mu miss avyibushe dufise muri groupe warubizi muri inde muri groupe y'aba youtubers no hariho uyundi oya hariho neza mu maso burakoze nizere ko iyo ntwengo yawe ihamagara abantu benshi cyane gose. So yitwa Arlene numumenyeshamakuru mugenzanje ku bakunza Black TV mu bamumuzi sijya mbere shabaranzi vraiment baranamenyereza ego sijya mbere muzomonye kuri Black TV afite ikimenyeshamakuru nawe akorera aza kukitwiganira mu gahanyuma ariko reka Arlene atwibwire uwariwe. Arlene yakuze gute
amazina y'ukuri ya Arlene na yawe wayatanguye kwanza Gambere shikamanze manzida baramutse ndamutse abakunzi ba Black TV ndabakunda cyane ni wawo ndi nyene ebana mwama bavuga ngo uri muri Black TV bien sûr nyene ndo muri Black TV murabibona so amazina yanje y'ukuri papa na mama na patiri bashize ko ndetse na pastor nitwa Ingabire na Deje Arlene Kabamfuka mujyango w'abana benshi gose vraiment sinobaharura Imana yaraduhezagiye umusenyi wo kwiyaga vraiment abana benshi barenga umwe urumva benshi barenga umwe sawa isoko mariza benshi gitegiri kirenga rimwe hanyuma je nakuze nk'umwana nk'abandi bana basanzwe bari ordinaire c'est pas extraordinaire urabyumva nawe nakuze nkina mikino nk'abandi bana bose bakina mbaho nko abandi bana bose baba hari ibindi ushaka ushaka gushika ubuye mema nkuko abandi bana bose bahema ushaka gushika ubuye ushaka ndakubwira ibyo gushika ubuye uratugeze numvise ko umwana avuka mu muryango wagutse cyane ukundana gene bangana ukundana kongera murajyana rero oyi no turakunda abantu bavyibushe dox nibajyana turavyibushe wacu turavyibushe kiginge yaravuze ko muri mwe mutanga keya jogose yo araryosha kuyambiraga nabyidisa uretse no kuyambira gusa oya ndahotse so turikiye byinshi bandanje kino kiyago kaza kuba kiryoshe cyane si Nanje nenda gukumbura sana twarukana ngatumvaga basha taragira anniversaire utaravuka kandi taravuka ubugira kandi mu myaka myinshi kuri birthday yiwiwe baraje kumuresha baramuburiwa bakarena ashaka kuresha bakakubura kuri birthday yawe ashaka dusigure iyo fenomene narahawe amakuru ufite kuri anife yanje nari bitumingi nasanze radio ndi bitumingi aye bampamagara ingo ngaha ngira byari ibintu bariko barategura maganizere ko umuntu azogucakira tu ahubwo mubirukira azonshakira vraiment nimero yanje nibaza yuko yoyibaza indira undi mwaka aho uri hose nguyu namwe Black TV doxi aguhe nimero basi aguhe nimero propre jewe je nimero yanje sindayihisha si nimero privé jewe sindayihisha ndayitanga ariko pana ku escrow misipendi escrow hari ntunzenya yigeze kuja yikira hitingo kontu aho umukobwa w'umurundi kazi yescroka abahungu bo hanze nka wewe uvyitiki ubivuga ko iki kandi nzi ko umwigeme mu bandi uri umurundi kazi kandi bageneraliza nk'umengo nabigeme bose wowe wavyakiriye gute hari ntibiryoshe Juma ntibiryoshe nyene yaradutukishije ariko rero ujya mugane bavuga ngo umuryango umwe agatukisha umuryango je nibaza ko yitukisha bro kuko twese nitumeze nkawe tumeze nk'ujya yabikoze arashaka kuba honyine ashaka no kuba ariho pire basumbuye ariko urumva sinumva ko baca bageneraliza ngo abakobwa bose b'abarundi kazi siko tumeze no please bareke kutwiyumvira ko tutari ubwana bangahe bari hanze bamubwira ko bakunda cewe ego nta mu diaspora mfise sha ahubwo ndonderera nawe mfise ntawe ngira serve Arlene aratwenga neza nukuri nimero yanje jewe nta telefone yanje ngiye nta muntu vraiment aranye yo ku diaspora wapi vraiment rero ni kuvuga ngira nescroka abarundi sinzi Arlene yahereje mwaka ngahe kuko Arlene ntagiye kure ari mu kudutumira mubiki ndakuzi mubiki reka guys Nanje ndabatumire Arlene ari mu gusoma igitabo reka ndabivuge neza ari mu gusoma igitabo niyo mpamvu aguma dukwepa twese yibaza ko tutabizi anakima vraiment ndabonagira ngo nibindi ugomba uvuga wizibiki uvuga muri université mu secondaire muri secondaire jewe jeneze 10e sinema jenasize 10e jewe wewe ndakuvuze sije okay najanye na leta
jewe muri secondaire nagize section scientifique B. nawe section scientifique B muri lycée Scopers Nyakabiga. hanyuma mpejeje ikiri interna interna nous biracari interna we bien sûr akora benshi bo barataha cycle supérieur ni interne niyo mpamvu inférieur si interne cycle supérieur ni interne hanyuma université tunaja muri université Lumière niga muri faculté des sciences de la santé département des sciences infirmières nta bindi kwitega kurikira aho gusa no muhira bro dossier yabivuze ndiko ndandika kandi uradutumiye cyane itumiye byarabizi nuko bataragera kubi sindabidepoza ndakwiyamye wa mukobwa ndakubwira invitation je nayihaye wayihaye ego nuko babona tubimenya urabona ko duhora tubimenya hasigaye nk'imisi nk'itatu cyangwa ine ariko kame umuntu yadepoje cyatangura kubwira abantu ati get ready anytime ndashaka kubabwira. Arlene à part yuko yigiye ibintu bijanye n'ubuganga niko novyita Arlene akaba yambika abigeme abamama inyambaro z'ikirundi vyagenze gute hama yosigurira nk'abantu batazi izo nyambaro insiguro zazo gituma umuntu azambara umva akajya karanga dorsi urangoye pe tende bambika imvutano yandambika abigeme n'abadame ndetse n'abana hari imvutano z'abana n'umwambaro nuvuga nti wakaranga kuva na kera ko barambara ibyo bavuga ngo imbega n'abakenyezi bose bakabyambara rero ubu rero umva byarabaye moderne ukuntu ego twambara imvutano ariko ntitwicambara bya bindi bya kera ariko urumva twambara imvutano ni ibintu urumva nyene style traditionnel nibo nambika nta bindi. watango umwuga gute wakujemwo gute kwambika abandi izo nyambaro? jewe bwa mbere premièrement nsanzwe ndi umuntu abikunda ndabikunda vraiment najewe vraiment iyo nambaye imvutano ndavuga nti ndaberewe ndavyumvamo niyo atanu umwe yobimbwira je ndavuga nti ndaberewe vraiment ndasavye ifoto yawe ndabikunda ndaza kuyiguha bro ndaza kuyiguha so nabitanguye navuga nti hamya nk'umwaka harahetse nk'umwaka yego harahetse umwaka ndabikora kandi vraiment ni bon ndashima même si naho wese n'uwabivuyemo gatoya ariko orientation n'ubu ndacazikora ndacabandanya ko nagiye no mu bindi biri bisumba byo nagiye mu bindi birengeye ibyo oye donc nagiye mu bice bya ngloba byinshi harimo ibyo byo kubambika no kubakorera imanza byinshi nyine akaba kandi ari umumenyesha makuru cyo wibaza ubuzi bwinshi no uko boss lady wapi ubuzi burenga bungahe Jenny kam bungahe oya je nta butanu je nakubwiye ivyo byo kubambika no kubakorera imanza hamwe na journalisme urisuka taka kandi amako makeup nako makeup vraiment no ntete karakangirira sima benja kubesha je urabizi dorsi usanzwe unzi mu buzima busanzwe adije ko nikora je no gusaka kubereye merci beaucoup wabukoze wese ndamushimiye kureka ko ari ngaha muri twebwe ego bamita dorsi umwuga wa journalisme aho utanguye ryari wamenye ryari kose iyo mpano hama nihe ushaka gushika iyo mpano novuga nti nabimenye ryari gabaje c'était ngira haraheze imyaka ingahe haraheze ngira baheze imyaka nk'itatu ngo musi vraiment tugiye kuraba Eric akorera ngaha Rubambo yari yagize accident
abasuma bamutemikwe mu mutwe hanyuma jewe baca barantora pahaza muganye no muri Black TV ati mukoresha ikiganiro nukuri nta ide nimwe nari mfise donc ndakubwizwe nta ide nimwe nari mfise hanyuma caramubwira nyime turakora hanyuma cansanga bagipostinze kuri YouTube mu nyuma rero ariko rero haheze igihe baza kumbwira ati kandi wowe reka twabonye urabishoboye nta kuntu byinjira ntabwo bavuga ntuyabashe nuko rero ndatangura nja gukora muri Kiyago Media TV ego naho nyene nta mbere wanashima nta namayise narinze kujamo ntaki bavuga ati no kora urabishoboye je ofete naye nabuze nta confidence naye nifitiye wariti naritinya ariko byaragenze neza kandi ndashima bambwiye ati no ikure mu bwoba hamukore ya ndakora hanyuma nza kwimuka nimukira muri Nzisa online TV ubu rero niho mbarizwa ego wahakuye iki muri Kiyago TV muri Kiyago Media TV ubu bawarikuyeyo canke baba barakwirukanye oya amasezerano yarahetse ego amasezerano yarahetse hanyuma jewe mpitamo kubandanya navansa kuko sinovuga ngo narahahombeye narahungukiye byinshi nararonse ama connaissance n'abantu benshi na jewe bituma ngira experience umuryango wa Nzisa TV wakwakiriye gute ubona gute mubanye gute neza cyane tubanye neza n'abana beza ni igiki wize muri journalisme icyo nize bwa mbere ho byaratumye vraiment nigirira icyizere ubu uri proud ya iyo ndi proud ya jewe nyene oya masoni pi no ntayo mfise urabona ntayo mfise bro mugabo biratangaje kubona watanga ufise amasoni uri umwana wo ku mazi mwana wo ku mazi ni igiki cyo natwe agendana n'imvubu oya ntunyambike ibara je nta mvubu tugendana ndakwiyamye amupfasoni we ndagusabye rero tubona wambaye bag ubu tusigurira batuzi iyi ni iwanje niyambitse baza kwambika ryari jewe ntabyo nzi vraiment ufitiye umugambi none ivyo nobimenya ubibaza boss wibaza boss wanje apana sindiko mvuga boss mu kazi ntahora unyumve sindiko mvuga boss mu kazi tubibaza boss wanje sinzi ivyo ategura ntavyo nzi kuko je sini muri baba nabwira ngo mva rero ngo nkeneye ko ungirira proposal Arlene ashaka gushikaye ashaka kugera kure cyane wavyumvise canke mu kwambika haba muri media haba mu byo kwambika abantu mu byo gukora imanza ashaka kugera kure cyane gose hamwe na je sindiko ndahabona aho ashaka kugera Arlene bavuga ko ukunda kunywa cyane wadusigurira ndakunywa abaji sinzi gusa bashize ko amazi ahubwo novuga ko mwegera cyane wa Braruti umwegera cyane wa Braruti mu makoka bro aho mu makoka barabizi niyo yoba iri hehe mu ivu noyimba ico nakizi abakunzi bose bavuga ati ndakunda muzi turiko turasangira ndakunda vraiment agakoka hari kera dose warahindutse hari kera vraiment byarahinduye ariko urumva sinahinduye kure cyane gose urumva ko nagiye mu gakoka ubona monde ya journalisme hano mu Burundi cyane cyane kubigeme ifise kadoza kameze gute hoho ubona ikigenda neza ubona yakigwa neza n'abarundi canke abandi barabyakira neza nubwo bamwe muri twebwe tudashaka kumenya agaciro kacu ariko nibaza yuko mu gihe twomenya agaciro kacu tukamenya ico dushaka gushikako tukamenya vision umuntu hari abantu batagira vision we byarabizi bakora juste kugira yego hari abantu bakora nyene kunyene byo
hejuru tu ariko ata vision mfise rero ni vyiza yuko nk'abigeme b'abarundi kazi tugira vision tukagira aho dushaka gushika kuko iyo uriko uratambuka uza ahantu ugiye sico kimwe n'umuntu ariko aragenda atazanagiye bro urakoze cyane Arlene muri Nzisa TV umukobwa mwiza cyane twakoze kunera amashuka ukuri turakuhereza inyuma ya kamera nta kibazo n'umwigeme akora neza akazi mugenda mukurikirane ku ma réseaux sociaux YouTube no kuri compte privé ziwiwe Facebook Instagram no kuri statut ndashiraho statut ziratandukanye vuga mwavyumvise ni Arlene umumenyesha makuru akora neza akazi atwenga neza mwe no kuri beach ata no stress muri we icyo navuga cyo nuko mugenda mukamushigikira n'umurundi kaje ashaka guteza imbere igihugu no gushira ahabona ibyiza dufite hano mu gihugu akaba yambika neza yo aza kutugira place aho tuzoja dushobora kumukura agashobora kutwambika tukaberwa mu madot na mariage canke mu gudekora imanza zacu yongera aca tubwira akajambo shikirije abakunzi ba Black TV n'abakunzi ba Nzisa TV mpere kuri adresse adresse jewe aho nkorera ivyo kubambika amadeko amasare imodoka tusa ibintu byose bikenewe mu buzima bw'imanza cyangwa mu buzima bwa misi yose ibintu bikeneye gukotwa dukorera muri Galerie Le Leader 145 ni 1.45 nakubwiye ko nahinduye adresse Le Leader ntabwo nkiri muri Galerie Dico ndi muri Galerie Le Leader 1.45 kubatazi Galerie Le Leader ni Galerie Le Leader iri musi ya Village Market aha Mikoros nibaza ko mpejeje ego hama kugira turangize bakunze ba Black TV je ndabakunda pe kandi nifuza yuko mushigikire Dorsi mushigikire na Black TV dukeneye kugera kure cyane kuko nabivuze dukeneye kugera kure urumva aho n'amaso yacu atabona hariya kure gose mbari rero kandi ibyo byose tubifashwamo namwe n'abakunzi ba Nzisa online TV sinabibagiye bavugira ngo nago nyemvugire just tubifashwa namwe mu kugira ama subscribe ku channel yacu mukagira ama commentaire mukagira ama like mugasharinga haba muri WhatsApp haba muri Facebook haba muri Instagram hose twakeneye yuko ibikorwa byacu bishika kure Ego, c'était Arlene avec Kezia Dorsi, c'est pas Black TV seulement, ni Black FM, ni 94.9. Allez écouter la radio, Kubali Moburundi, Kubali Hanzi, Tuzodi Sangiza, comme statut. C'est application. D'abord, non, application. Pour l'instant, niri actif cyane ku ma réseaux sociaux mais bon mutwitege tuje tuzoza turi bomf nange ndabwati merci beaucoup ku muntu yakurikiranye kino kuganira la giheza commentaire murahawe ikaze nimwe mukandika mutubwire ku mabanga muhamuzi kuri Arlene atashoboye kuyashira habona nuko kimana basha ndoje ndamugarukana tubivugaho neza ayo ambadije ego bayibasha